Ndabaramukije bene data nshuti z'umusaraba amahoro y'umwami Yesu Kristo nabane no mumwe wese. Nsubiye gushimira Imana data wa twese anyemereye ko nongera kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ico umwami Imana yasize ku mutima. Uyu munsi nje kuganira namwe ku majambo amaze iminsi mu mutima wanje, ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane kubw'uyu mwanya, nsabye ngo undongore mwami Yesu, unshoboze kuvuga ico washize mu mutima wanje, kandi uwunyumva wese mwami Imana umuhezagire. Ndabigushimiye kuko ari birenze ibyo ndagusabye, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Maze iminsi ndiko niyumvira rero ku ijambo Yesu yavuze ngo unyizera ibikorwa jewe nkora ngo nawe azobikora, ngo kandi azokora n'ibibiruta ngo kuko je ngiye kwa data. Rero ntangura kwibaza ibikorwa Yesu yakoze, ibyo umuntu yokora ibibiruta nibiki? Ko Yesu yakoze ibikorwa byinshi cyane, kandi sinzi ko hari umuntu yokora ibibiruta, ariko Yesu yavuze ati unyizera azokora n'ibibiruta ko jeho ndagiye. Rero Yesu mu minsi yamaze hano ku isi ntiyari iminsi myinshi, oya, gituma yavuze ati nzokora n'ibibiruta jewe uko nibaza, ariko sinzi nawe kumbure hariho uko wobyibaza. Ibibiruta no kuvuga iki? Ibibiruta ni mu bwinshi, ibibiruta ni mu bushobozi, ibibiruta ni biki? Ariko nibaza ko yavuga ku byerekeye ubwinshi bw'ibikorwa, kubera yuko Yesu we yamaze igihe gito hano ku isi, ariko weho ushobora kuba ufise imyaka myinshi kuruta iyo yamaze hano. Rero bishoboka rwose ko wakoze ibikorwa byinshi, nk'uko ijambo ryiwe ryari ryarabivuze ati unyizera azokora ibibiruta. Imana nihabwa icubahiro. Yavuze ati kuko jewe ndagiye. Rero wewe nanje tukiriho, ni devoir yacu canke ni igikorwa cacu gukora ibikorwa byo wadutumye. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo buhava bwira aho umuntu atagishobora gukora. Rero kubera yuko twirukana umwanya, kuko buhava bwira, aho igihe kitatwemerera gukora mu mwidegemvyo, buhava bwira. Ariko kandi si ukwira gusa, na twebwe ubwacu dukorera mu mwanya w'iminsi Yesu yadushingiye, kuko umwana w'umuntu ntiyaremewe kwamaho, dufise igihe twagenewe. Rero uyu munsi uriho, uyu munsi ndiho, nico gihe canje co gukora vya bindi data yambwira. Imana nihabwa icubahiro. Nasubiye kandi kwiyumvira, none dukora iki, dukora iki? Ibyo bintu Yesu yatubwiye ngo tuzokora ngo nibibiruta nibiki? Kristo akiri hano ku isi ico yakora, yarakiza abagwayi, yarasenda abadayimoni bakava mu bantu, kandi ubwo bushobozi natwe yarabuduhaye. Imana nihabwa icubahiro. Yavuze ati mu izina ryanje muzosenda abadayimoni mu izina ryanje. Haleluya. Hari ikindi yavuze ati muzozura n'abapfuye. Ako kantu rero ngo kuzura n'abapfuye, hari igihe umuntu yokwiyumvira ati none umuntu yaramaze gupfa yose yakuzuka gute? Okay, ariko Kristo mu bitangaza yakoze yarazuye abapfuye, ariko ntiyazuye benshi, mugabo abazutse barazutse. Akarorero turamubona Lazaro, kandi mu bamwizera nabo nyene barashoboye kuzura abapfuye. Turabona wa muvugishwa ni w'Imana Eliya, ni Elisa, ingene yazuye wa mwana wa mugore. Rero
si n'ibyo muri Bibiliya hariho abantu benshi na Petero barasengeye umuntu yari yapfuye hanyuma arazuka. Ni byinshi, ibitangaza byinshi byagiye birakoreka ku ntumwa. Kandi si ibyo gusa, hamwe n'uwoza akabaza, ibyo nuko tubisoma muri Bibiliya, ariko hamwe twobaza wewe uri kurankurikira mwene data, hariho ibyo ushobora gushingira intahe imwami Imana yagukoresheje bisa na bya bindi ntumwa zakora. Bivuga rero yuko bwa bushobozi bwakora kiriya gihe kera Kristo Yesu akihari, bugakorana n'intumwa, buriya bushobozi nyene. Haleluya! N'uyu munsi kuri wewe na jewe twizigiye umwami Imana birashoboka. Imana nishimwe. Rero hari ikindi kintu gusa nagumye niyumvira. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo tubohore ababoshwe, ngo twugururire ab'umwansi yashize mu busho. Ndibaza none mbese twobugururira gute? Kuko naco ni igikorwa twahawe n'umwami tubwirizwa gukora, kubohora ababoshwe. Nsanga abantu baboshwe n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Hariho uboshwe n'indwara, kumwugururira muri ako gasho arimwo ni ukumusengera izo ndwara zigakira. Hari uwundi aboshwe n'ibindi bintu byinshi, namwe murabizi bibosha abantu, nta wobidonda, umuntu wese arazi bimubosha ibyo ari byo. Ariko nsanga rero Yesu yavuze ati mugende musohora abo bantu mubakure mu busho bwabo. Kandi Yesu Kristo nawe yatumye wewe, yatumye jewe ngo aho ari twebwe tugenda kubikora, kubera yuko wewe yaragiye, ariko yadusiganye ubushobozi, kandi ubwo bushobozi nibwo dukoreramo. Haleluya! Ntabwo dukora mu bubasha bwacu canke mu nkomezi zacu, ariko tubikora mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubikora muri ubwo bubasha nyene yadusigiye, kuko yavuze ati ndagiye kandi nzobarungikira mpwemu yera, kandi uyu mpwemu azokorana namwe, ngo azobashoboza. Haleluya! Uyo mpwemu yera agenda dushoboza rero gukora ibyo data yadusabye gukora. Atari uwo mpwemu ntitwonabishobora. Data nahabwa icubahiro. Hariya rero mu gitabo ca Yesaya, turaza kugenda turaraba mu gitabo ca Yesaya, hariya muri 40 na kangahe, 43. Reka turabe hariya Yesaya 43. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hariya ku murongo wa mbere haravuga ngo ariko none uku niko Uhoraho avuze, uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uri uwanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, ngo kandi n'urubeya ntirizokubabura. Imana ishimwe. Aha turabona ingene abantu, ijambo ry'Imana bivuga yuko bashobora guca mu muriro, bagaca mu rubeya, bagaca mu mazi. Ngo niwaca mu mazi inzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha. Imana ishimwe. Ngo kandi n'urubeya ntiruzoguturira. Imana data ihabwa icubahiro, kuko yari izi ko umuntu ashobora guca mu bihe bigoye. Muri ibi bihe bigoye rero ni nk'akasho canke akazitizo umwansi aba yagusizemwo. Muri iki gihe uba uri kuraca muri ibi bihe nyene. Bibiliya yahavuze ati niwaca mu muriro. N'ahantu uca, aho umwansi ubona gose ko yakuzitiye cyane, ariko data yari yavuga ati aca atuma abantu ati genda mu mukure hariya hantu. Kumukurayo tubigenza gute?
kumukurayo ni kwa kundi turasenga imana, imana igaca inzira. Haleluya. Imana igaca inzira, umuntu ugasanga aratabawe. Ico rero umwami yadusabye ati mugende mu buhora baboshwe, murindi jambo tubabohora mu buryo bwo kubasengera. Ikindi naco ushaka kubabohora mu buryo bwo kubasengera, canke naho ukababohora mu buryo bwo kubigisha bagasobanukirwa inzira bari bucemwo iyo ariyo. Imana ishimwe. Amasengesho rero nigo rufunguruzo hanini rushobora gutabara umuntu agashobora kuva ahari, ukuboko kw'Imana kukamukura muri vya bindi yarimwo. Turavye Petero hamwe yarafunzwe, hanyuma rero ngo abishengero bakamusengera, Bibiliya itubwira neza yuko ngo marayika yaciye aza ngo amusanga mwibohero aho yarari aboshe, ngo kandi hari n'abasoda bamukikije impande zose, mu kuboko mu buryo no mu kubamfu. Kandi si ibyo gusa, ngo naho hantu yarari naho hari harinzwe. Sinobisubiramwo, ariko ngo kubw'ishengero ryamusengeye ngo Imana yaciye irungika umumarayika. Imana ishimwe. Umumarayika ntarinda ngo nibamwugururire, umumarayika ntarinda ngo abanze gusaba uruhusha. Oya, Imana ihabwa icubahiro. Umumarayika ashaka kugusanga aho nyene uri mwene data, kw'ico gitanda uryamye ko umwami Imana yamutumye akakuzanira umuti wo kugukiza, ukavyuka wakize. Yesu nahabwa icubahiro. Umwami Imana ashaka gutuma marayika akagusanga muri ako kazitizo k'ibibazo bikurengeye urimwo. Imana ikagucira inzira, ikaguha une voie de sortie mu vyiyumviro. Imana ikakuzanira uko biri bugende. Uko niko data akora. Imana ishimwe. Kandi Satani nawe nyene gakora uko nyene. Satani nawe akora uko, akakwibagiza vya bindi yanzira irashe akayifuka ntuyibone. Ariko kubw'amasengesho afukura iyo nzira ukayibona, ukacubona aho ukwiye guca. Kristo nahabwa icubahiro. Aho rero tubonye uwari ari mu kazitizo k'ubwoba ko gufungwa mu buryo buboneka, emprisonné, hanyuma Imana ikamukurayo mu bitangaza. Imana ishimwe. Bose ntibakugwayo muri ubwo bitangaza, muri ubwo buryo Petero yakuweyo. Abandi hari igihe bakugwayo nuko dosiye yabo yibutswe, ukasanga dosiye yabo iributswe, bakaraba ati naka amaze imyaka ingaha apfunzwe, naka ibyamufunze n'igiki, bakaca bamukurayo. Iyo nayo ni yindi nzira Imana ishobora kwintervenamo. Imana nishimwe. Mwene data uri kurankurikira, akazi wahawe n'umwami Imana no kubandanya igikorwa Kristo Yesu yakora. Ico gikorwa Kristo Yesu yakora, aho yagenda abohora ababoshwe, aho yagenda akiza abagwaye, aho yagenda ahumuriza abababaye, aho yagenda ngo aho yaca hose yagenda agira neza. Haleluya. Popote alienda alitenda mema. Oh, popote alienda alitenda mema. Popote alienda alitenda mema. Hose Kristo aho yagiye aca hose yagiye agira neza. None nawe mwene data wamaze kumenya Yesu, nta kindi akugomba ko atari ukudispoza umutima wawe kugira ngo Kristo agukoreshe akugenderemwo, maze akize uriya n'uriya. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma nasubira kandi kwiyumvira ngo Imana mbese ntiyoshobora gukiza umuntu itakoresheje uwundi muntu. Ntiyoshaka kumukirisha imbabazi zayo n'urubuntu bwayo ikamuhagurutsa. Ihora ibikora data. Imana ihora ibikora. Ariko kenshi
akunda gukorana n'abantu kuko yatumye abakozi bayo aravuga ati wewe uri nyundo yanje nzomenaguza ivyuma bikomeye wewe niwe nzoshwanyaguza imisozi nkayisanzaza wewe rero Imana yaremeye ko ikoresha abantu ikabakoresha nk'ukuboko kwayo. Imana nishimwe rero wewe Imana uko yaguhamagaye niko igomba kugukoresha ube disponible. Imana itabara abantu iciye muri wewe. Imana nihabwa icubahiro. Hari ahandi Bibiliya yavuze ngo mbega ngo botabagwa bate atamuntu hariho wo kubatabariza, ngo atawuriko aravuga ngo nimuveyo. Botabagwa gute atamuntu ariko arasemerera abatabariza? Uwo kubatabariza ni wewe. Utabariza abande, genda hajya mu muryango wanyu urasanga hari habo umwansi yatwaje ituntu, yatwaje igitugu. Genda hajya aho mu babanyi urasanga hari abantu bavundiye mu mazu bakeneye uwo genda akabatabara akamuramutsa akamusengera. Imana izokorana nawe. Imana si ukuvuga ngo Imana hariho aho yavuze ati nzokwana nabajye mugaba nabo sinzokwana nabo. Umwami Imana akorana n'uwo wese afise umutima umutunganiye, kandi uwo wese yahaye ikibanza Yesu akaba ari muri we. Rero nshuti yanje, uko wowe ungana kose, nibura umwana, nibura umutamakazi, nibura umujene, uko umeze kose, utunganira Imana hanyuma uvuga uti Yesu ndi ngaha nuntume. Uko nyene uri, Yesu aragutuma ku bandi bajene nkawe, urundi rwaruka nkawe, kuko bijya Yesu yagukuyemwo nibyo agomba kugufashirizamwo kugira ngo ubohore n'abandi bakiri muri ibyo. Abagore, Imana irashaka ko ngo uko wagwanye intambara mu rugo, uko nyene bya bindi byakugora, ingene Kristo yagutabaye, hariho n'abandi bari mu bibazo nkabijya, ugende ubahumurize ubatabare. Uko niko kubakura mu tuzitiro barimwo, mu dusho barimwo. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, Yesu yaravuze ati ndi kumwe namwe. Erega si inkomezi zacu kandi si amajambo yacu filozofike dukoresha, oya, ahubwo n'amajambo yoroheje gusa icyo bikoze abarimwo ubuntu bw'Imana. Haleluya. Abarimwo ubuntu bw'Imana, abarimwo amavuta y'Imana. Ijambo Kristo akarikurikizamwo n'ubushobozi birabohora uboshwe. Imana ihabwa icubahiro. Mwene data uri kurankurikira, uboshwe n'ibiki? Uri hehe? Bishobora ko utahazi aho uri. Birashoboka ukaba utahazi, kuko iyo umwansi yagutwaye icambere akora aguhuma amaso ntubone ibyo urimo, gusa ukabona wifuza kwavansa, mugabo ukabona byanka, ukarondera inzira yose aho uca hose ugasanga harugaye. Ntihugaye, ahubwo Satani yaguhumishije ngo ntubone inzira hire. Ushobora kuba ufise imfunguruzo nyinshi, ariko izo mfunguruzo utazi ngo urugugurura hehe. Naho uba uzifise nyinshi kungana gute, urashobora kuba ahantu hugaye kandi ufise urufunguzo rwazo, ariko kuko utazi ngo urugugurura hariya urunago gugurura hariya. Umve mwene data, bimwe mu bintu nasanze abantu turakeneye kumenya, mbese iki gikorwa gute, mbese iyi nzira bayigendamwo ngo iki? Imana idufashe cyane. Iyi nzira bayigendamwo ngo iki? Iyo umuntu yaboshwe canke iyo umuntu yamaze gushirwa mu kazitizo n'umwansi, ntaba ashobora kwikurayo. Haba hakeneye uwundi muntu yoza
akamuraba akavuga ati yamara uyu muntu ndabiravye uyu muntu arakeneye imfashanyo mu buryo ubu n'ubu 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 nubibona ukabona mwene data mwene so ukamwitegereza ukaraba ugasanga urashobora kudetekta ukabona uti uyu muntu afunzwe muri iyi nzira jya imbere y'Imana ugenda usenge umusengera hanyuma uhejeje kumusengera uzoca ugira ugende umuganirize gusa ibisanzwe muyage kwa kuyaga mpwemu yera azokoreramwo na vya bindi wahishurirwa ushobore gusanga uri kurayumubarira ku buryo bw'uko yitahura akamenya ati koko yo mbega nari mu biki mbega ndi hehe komsa amaze kumenya nawe azoca amenya kwisengera. Imana ihabwa icubahiro. Imana irashaka ko umuntu wese aba uwidegembya beneda. Imana iragomba ko tuba bidegembya. Imana ntikunda ko twama mu mubabaro, twama mu muruho, twama mu marira, oya. Satani mubi niwe dushira mu bihe nka mwene ivyo. Ariko umwami Yesu yatugeneye umwidegembyo n'umunezero wo muri Kristo. Muri Kristo hari umunezero, muri Kristo hari amahoro. Ariko Satani akakuzibira kugira ngo ya mahoro yawe ntagushikire. Ariko muze dusome ivyanditswe tumenye mbega umwansi atugwaniriza hehe, mbega dukore gute. Imana ishimwe. Imana usomye mu ijambo ryayo urashobora kubona ivy'Imana yanka n'ivy'Imana ikunda. Nubona hariho ibintu Imana yanka ubanza ubikura imbere, kubera yuko iyo ugomba kuganira n'umuntu ubanza kwirukana gukuraho ico cose kigutandukanya nawe. None Imana nayo n'Imana nuko ugomba kuganira n'Imana ubanza uraba utemana nyamara jewe meze ubanze wihane, ubanze witunganye, ubanze urabe. Dabora imyidodombo yawe ni myinshi. Naho Imana ntikunda abantu bidoga. Mwikomo urarenze. Hari umuntu yama umuntu akama mu bukene kandi wirirwa urakora ugakora kandi n'amafaranga ukayahembwa kandi atari make. Ariko wagenda kuraba ibyo ushobora kuyakoza ugasanga ni nkaho nta na kimwe akuviriyemwe, ni nkaho agusize uri nk'uko wari umeze, kandi waronsa amafaranga wabwirizwa kuba warishe bya bindi, ariko ugasanga wa mwansi nawe yayana akacazana ibindi bintu by'ibiyemprevi byinshi utari witeze bikagutwara yayandi. Satani mubi, uwo mwansi uwo niwe ukwiye kugwanya, ukamenya uti nyamaraha hariho ukuboko ku mwansi. Ko Imana yavuze ngo izohezagira ngo kazi ya mikono yetu, ngo Imana izohezagira ibikorwa by'intoke zacu. Nkaba nirirwa nakora niki cotuma Imana itampezagira kandi ndi mu ijambo ryayo. Ariko umenye ngo umwansi wawe ninde? Umwansi wawe Satani. Niwe adashaka ko unezerwa, niwe adashaka ko wishima, niwe adashaka. Rero aho mu kumugwanya ugira gute? Urumva nta kindi urakora nk'uko bisanzwe. Kumugwanya ugira gute? Hariho ikintu Satani yamakoresha, ururimi. Agakoresha ururimi ukamuri kuravuga misi yose uri kuravuga yo jewe nta kigenda kwere oya na byasha rukora, ukamuri kurabitukira ngo nta kintu bivamwosha wekaye jewe ntaco bizovamwo. None wumva Satani yamaze gukoresha amajambo yawe arugara, ntaco bishobora kuvamwo kuko nivyo watura nivyo uvuga. Imana ikubabarire cyane. Urero urumva ugasanga umuntu yarizitiye, umuntu yariyugariniye ko wenyene ubwiwe. Kandi Satani arabizi yuko ico watura ico nyene kiravyara
kirabyara. Aho wavuze uti yamara uhoraho niwe mutabazi wanje, uti ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mpamagara ndakwitaba, uti rero uko bimeze uku nguku Kristo arabizi kandi ntaco nzokena data arabivuze, ukagendera mu vyizigiro, ukagendera mu ijambo ry'Imana, ukagwanya ca kintu kibi kikuzanira guca inzira yo gutsindwa. Abantu ugasanga bavuga ngo je ngo ngo mbega je hari umuntu yondaba, jewe ka nta wondaba. Wamaze guca uko nta muntu ashobora kuza kuraba, wewe ntureka uri exclu. Ariko mu izina rya Kristo Yesu, iyaturire kw'ivyiza mu gatondo, wiyaturire kw'ivyiza, ivyo wifuza aba ari byo uhamagara no mu kanwa kawe. Imana ishimwe. Uti Yesu yaravuze ngo azohezagira akazi ibikorwa by'intoke zanje. Uri kurarima uvuga uti ndagushima Yesu, ndagushima ko nzokwimbura byinshi, ndagushima ko nzokwimbura byinshi, ndagushima waravuze ngo uzoduha imvura mu gihe ikenewe, kandi imvura ku rugezo rwiza. Ukamuri kurasega gutyo Satani ntaronke ingene ashira mu ivyiwe. Nasomye ijambo ry'Imana, Abisirayeli baravuga ngo bagiye baridodomba mu nzira, ngo bidodombera Mose, ngo ariko ngo wewe ngo watuzanye gupfira ino, ngo watuzanye gupfira ino, ngo ntube waratureka ngo tukazopfira ngo hariya anye muri Egiputa iyo twari turi, ngo ko twari tumerewe neza, ngo ntube waratureka ngo aho ko tuzana gupfira ino. Imana ikivuga ngo ndabakorera nk'uko amajambo yabo yavuze. Mwene data, umwansi wawe wa mbere n'ururimi rwawe. Ibyo ushaka naba ari byo wiyaturirako. Vya bindi byo kuneshwa no gutsindwa kuraho. Mu gatondo ugiye gukora bya byashara byawe uti ndagiye kandi njanye n'umwami Imana, kandi umwami atanifanikisha, araza kumfasha, nzakuza byose byagenze neza. Haleluya. Uvyiyaturire kugene n'umunezero mwinshi, uti Imana ishimwe. Bakubara ati hewe we bigenda gutegasha, uti bigenda neza cane, umwami Yesu ari kumwe nanje, iri pourvoir tous mes besoins. Haleluya. Umwami Yesu ibyo nkeneye byose arabimpa. Imana ishimwe. Uko niko umwami Imana azoguha gusokoroka muri ibyo. Ariko ntukagende wihebe canke naho ugende ugume ngaha atacu uri kurakora wiyumvira ngo amafaranga azokoroka ava mu ijuru. Ya nshuti, Yesu yaguhaye umutwe wo gukora, kora, panga, giruku. Umwami azohezagira ibikorwa by'intoke zawe. Imana ishimwe. Uwahamagariwe kurima, genda urime. Uwahamagariye mu byashara, genda ubikore. Aho hose umwami yaguhamagariye, genda uhakore. Nanje ndiko ndakora. Kristo nahabwe icubahiro. Uko nyene data akugomba bari kukora, uhejeje data azoguha umugisha kandi azokugirira neza. Yesu nashimwe. Ikizira kikaziririzwa. Ntukicare ngo uryame. Ngo uryame ngo hama ngo urindira iki? Yesu rero ikindi inzira ashobora gukoresha, ashobora gukoresha ubwo bwenge bwawe, ukavuga uti aha, nahora nkora muri ibi bihe. Imana ikaguha ubwenge ukamenya igihe cyo gukora icarico. Dusipoze nk'umuntu yoba aroba ifi, akora amakazi ko mu mazi. Abakora akazi ko mu mazi barazi umwanya b'ivyo bikorwa bikorekeka. N'abadandaza nabo nyene barazi umwanya muri iki gihe hakenewe ivyashara ibihe. Mu gihe c'itera abantu baramya ati ibi bintu tuzanye birinjiza. Rero byose bisaba ko umwami Imana kugurura umutwe, akagupangira mu mutwe, ukumva gose uti aha, ubwenge bukuguruka. Ni gute tuvuge uri kuragira uri kuragenda ahantu, urashobora kumenya ivyashara
bikenewe aho hantu muri uyu mwanya. Imana ihabwa icubahiro. Ico twingingira data nuko yugurura ubwenge bwawe, kandi yuguruye ubwenge bwawe byose biragenda neza. Ariko Satani akubwira agutuma guswatanisha, gukora ibintu bitari mu mupango. Ariko mu izina rya Kristo Yesu Mwami, aya majambo akugurure, umenye ngo iki ni igihe cyo gutera canke si cyo gihe. Mbega iki ni igihe cyo kudandaza ibi bintu aha hantu canke aha bakeneye ibi n'ibi n'ibi. Ibyo byose Umwami Imana akuguruye amaso, uramenya uti ibi byashara hano ntibigenda, ariko ahandi bizogenda. Rero Yesu uko niko agenda adufasha muri ibyo byose biba umwansi yatwugarije. Satani ntakugariza ahandi, aba yakugarije mu mutwe, akagutuma udasobanukirwa, utamenya. Ariko Kristo umunsi azogukura muri ako kazitizo, azokuzanira umuntu akugurura ubwenge. Imana nihabwa icubahiro. Yesu ni Umwami. Nshuti mwene data, ibyo nyene ushoboye, ibyo nyene uzi, genda usangire n'abandi, kugira ngo abandi bave mu kazitizo barimwo, bugururirwe. Imana nibaha umugisha, Imana nibahezagire. Wewe Kristo yaragutumye, haguruka genda, bohora abandi. Kandi nawe ubwawe ubanza ubohoke. Haleluya. Ubohoke, umenye uti ibimboshe ni ibi. Erega hari umuntu aba aboshwe n'akanwa kiwe, kama kariko karamuzanira imivumo umwanya wose, ngo jewe nta kintu ndimwe, ngo jewe ntaco nzova. Mu izina rya Kristo urwo rurimi ruhinduke. Urwo rurimi ruhinduke. Imana ishimwe. Kubw'aya majambo makeya dushoboye kuganira namwe, Imana niyangirira neza, ndakora video ikurikira. Imana rero ibahezagire, umenye ngo uzitiwe n'ibiki, umenye ngo mbega aho hantu uri wohava ngo iki, canke naka wabonye azitiwe ubona wo mufasha mu biki. Uhaguruke nk'umuhizi, ukora igikorwa cyo gutabara. Kristo aguhezagire. Turasubira muri video ikurikira. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi ino shene turiko tuvugirako ni shene Habonayo. Imana data wa twese ibaha umugisha. Kristo ndagushimiye, ndagutaziriye, ndaguhaye icubahiro. Urakoze ko wazanywe mu isi, Mwami Imana, no kugira ngo intama zawe zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Mu izina rya Yesu ndagushimiye ko watugeneye kuronka ubugingo busagutse, ubugingo bw'amahoro, ubugingo bw'umwidegemvyo, ubugingo bw'umunezero. Ariko wa mwansi agenda dupondaponda hirya no hino kugira ngo twame mu mubabaro, twame mu gahinda. Mu izina rya Yesu iyi video ndasenze kugira ngo ibohore uyu mwene data, ibimwugarije katika jina la Yesu Kristo, bihave imiryango yiyugaye yiguruke mu izina rya Kristo Yesu. Marayika ufise urufunguro zo gukugurura aba bantu, mu izina rya Yesu banguke aba bantu ibyabazitije byose, aho bugaraniwe hose, umubabaro wose barimwo, mu izina rya Yesu batabagwe. Urakoze Yesu kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha mwese. Amen.